Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Mara yacu ihabwa icubahiro. Ndashimiye umwami Yesu Kristo anyemere ko nongera kubana namwe muri kino kiganiro SAVEUR divine kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana. Ndabaramukije amahoro y'umwami Imana, agakiza, ubuntu, imbabazi z'Imana bebane namwe mwese aho muherereye. Nkuko tubimenyere mu kiganiro SAVEUR divine, kuva ku munsi wa mbere ikicumweru dufise ijambo ry'Imana turiko turaganira ko rifise umutwe w'amajambo uvuga ngo amahoro y'Imana, amahoro atangwa n'Imana. Niri jambo rero ni item dufise muri kino cumweru, turi ku munsi wa gatatu, turabandanya kuyiganira ko kandi tuzoshishikara gushika ku munsi wa gatanu. Turizera yuko Imana izobandanya kuduhishurira byinshi. Ndabaye ikaze rero, reka dusome ijambo ry'Imana litubera urufatiro mu nyigisho y'uno munsi. Yesaya igice ca 48 umurongo wa 22. Yesaya 48 ku murongo wa 22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuhoraho agize, Imana idufashe. Twongere ko kandi rino jambo dusanga muri Zaburi ya 4 umurongo w'8 haravuga ngo nzokwama njyama nsinzira ataco nicura, kuko ari wewe wenyene uhoraho umpa kuba amahoro, Imana ishimwe. Amahoro y'Imana niri jambo turiko turaganira ko, kandi Imana ibahezagire mwese muteze amatwi iki kiganiro. Bene data bakundwa, turabona amahoro mu buryo butandukanye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo amahoro Yesu ampa aruta ayo narinzi, kuko ngenda habona, kuko nize kwizera. Duhereye kuri rino jambo ry'uyu muririmbyi ngo amahoro Yesu ampa aruta ayandi mahoro nari sanzwe nzi, ngo kuko ubu ngenda habona, kuko nize kwizera. Byumvikana ko uyu muririmbyi hari ayandi mahoro yari asanzwe azi canke yabonye canke yagendeyemo imbere yuko ahura na Kristo. Rero hariho ayandi mahoro atandukanye n'aya mahoro Imana itanga. Ayo turiko turavuga na mahoro atangwa n'Imana. Amahoro uyu muririmbyi yabayemwo atarahura na Yesu ni amahoro isi itanga, amahoro ya pirate, amahoro atangwa na Brende, amahoro atangwa na Charles de Comba, amahoro atangwa n'imyampi n'imiheto, amahoro atangwa n'amacumu, amahoro atangwa na Kalashnikov n'izindi nkoho zikomakomeye, amahoro atangwa n'abategetsi bo mw'isi iyo bahuye bakagenda bakicara mu nama za ONU, inama za Union Africaine, inama za Union Européenne, inama za OTAN, inama zitandukanye. Izo zitanga amahoro y'isi. Ayo nayo si amahoro nyakuri, nigisa n'amahoro ariko si amahoro. N'ayahe mahoro nyakuri turiko turavuga mu ijambo ry'Imana? Dawidi muri Zaburi ya 4 tumaze gusoma umurongo w'8 aravuga ngo nzokwama njyama nsinzire ataco nicura, kuko ari we wenyene uhoraho umpa kuba amahoro, Imana ishimwe. Dawidi yari umwami wa Isirayeli. Imana yari yarateye iteka imuha kuba umwami rurangiranwa wa Isirayeli biciye kuba umugwanyi. Dawidi yari umwami w'umugwanyi wakatabonetse.
Imana yamuhaye ubutwari bwo kurwana intambara. Aho yagwana hose Dawidi yaranesha agatsinda. Ni ukuvuga ngo Dawidi yarazi amahoro ashobora gutangwa n'imyambi n'imiheto n'amacumu no kurwana, ariko ibyo ntibyamuhaye kurara ngo asinzire. Ibyo ntibyamuha kuryama ngo asinzire. Dawidi naho yari umugwanyi, naho yari afise ingabo, naho yari umunyenkomezi mu ntambara, ibyo ntibyamuha gusinzira. Dawidi yatanguye gusinzira atacyo yicura ryari igihe yababarirwa ibyaha n'Imana. Haleluya! Igihe umutima wa Dawidi wuzura imbabazi ahawe n'Imana, Dawidi akamenya ko Imana imubabariye. Dawidi akaca bugufi akamenya ko Imana ari inyembabazi. Dawidi akitaburira ko impuzu z'ubwami, akavuga ngo ndi umunyabyaha, mama yambyariye mu byaha, navukiye mu byaha, ngirira imbabazi wa Mana we. Kuva icyo gihe Dawidi aronka amahoro, bituma aryama agasinzira, kuko Uhoraho wenyine ari we yamuha amahoro. Atari ingabo nyinshi yari afise, atari ibigwanisho byinshi yari afise, Dawidi agira amahoro yo mu mutima, bituma arara asinziriye. Tubonye mu ijambo ry'Imana twasomye hano muri Yesaya ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ngarutse kuri rya jambo navuga bwa mbere ngo hari amahoro isi itanga. Aya mahoro yitwa amahoro, asa n'igisa n'amahoro, ariko si amahoro. Amahoro Imana itanga ni amahoro yo kubabarirwa ibyaha. Iyo umutima ubabariwe ibyaha, iyo umutima utagirizwa urubanza imbere y'Imana, uba amahoro. Iyo umuntu azi ko atunganiye Imana, iyo umuntu azi ko urupfu rw'iherezo yarunesheje ku bwa Yesu Kristo ku musaraba i Golgota, icyo gihe agira amahoro. Bene data, amahoro Imana itanga, amahoro aciye mu kubabarirwa, amahoro aciye mu kwezwa no gutunganywa, amahoro aciye ku musaraba i Golgota, amahoro aciye mu kwemerwa n'Imana. Ayo naho umuntu arara ubusa aranezerwa akagira amahoro. Haleluya! Naho umuntu agira ipataro imwe yo kwambara aranezerwa agira amahoro. Naho umuntu atotunga amazu agerekeranye aranezerwa akagira amahoro. Naho umuntu aronka ibyo arariye mu ijoro rimwe gusa aranezerwa akagira amahoro. Ariko amahoro isi itanga ameze gutya. Amahoro yo mu isi, umuntu arashobora kugira ingabo zirara hanze zifise ibigwanisho rutura. Umuntu arashobora kugira kamera inzu yose. Umuntu arashobora kugira amazi akomakomeye yubatse mu buhinga bukomakomeye, adashobora kumenwa n'amasasu, adashobora kwinjirwamwo n'inkozi z'ibibi. Ariko uyo muntu akarara ijoro ryose adasinziriye. Kubera iki? Nta mahoro yo mu mutima agira, nta mahoro y'Imana afise. Uwo muntu ntaramenya ya mahoro umuririmbyi yahishuriwe akariya ngo uyu munsi ngenda habona kuko nize kwizera. Amahoro Imana itanga yaduhera mu kwizera Yesu Kristo umwana w'ikinege yatanzwe kugira ngo abari mu isi bahabwe ubugingo budashira. Ayo mahoro isi ntiyayamenye, ayo mahoro isi ntiyazi, kuko abonekerwa muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Amahoro Imana itanga. Mbega mwene data, urayafise? Ikimenyetso kizokwerekana ko uri umwana w'Imana, ikimenyetso kizokwerekana ko wavutse ubugira kabiri, ikimenyetso kizokwereka yuko wababariye ibyaha, nuko ugira amahoro. Naho uca mu bikugerageza, naho uca mu bikugora, naho uca mu ntambara nyinshi, amahoro urayafise, kuko Yesu yarayadusigaranye. Igihe yagombaje mu ijuru yabwiye abigishwa ngo ndabasigaranye amahoro, kandi ayo mahoro abisi ntibayazi. Ayo mahoro
si nk'ay'ab'isi batanga, kuko ari amahoro azotuma mu gihe muzoba muriko muratotezwa, igihe c'agahamo, igihe cyo kwicwa, igihe cyo kubambwa, igihe cyo guturigwa, ayo mahoro azogushibamira imitima yanyu kandi azoba muri mwebwe agwiriye. Bene data, amahoro tugira ntibisigura ko atantambara tuba turimwo. Amahoro Imana itanga n'igihe twumva tuguwe neza, naho tuba turi mu mibabaro y'ibya kino gihe, imibabaro yo muri ino si. Ayo mahoro rero niyo ndakwipfuriza mwene data wumvise rino jambo ry'Imana, kandi wewe utarayashikira, wewe utarayahabwa, wewe utarayaronka mu mutima, n'ahandi abonekera ni ukwihana ibyaha. Atura, egera umwami wacu Yesu Kristo, mwaturira ibyaha byawe, ni wihane, babarirwa, hanyuma amahoro urayaronka. Guhera uyu munsi urasinzira, guhera uyu munsi uranezerwa, inzu yawe iraronka amahoro, umuryango wawe uraronka amahoro, nawe uraronka amahoro. Imana ibahezagire. Ndabifurije kugira amahoro atangwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.